Hamagara izo mbaraga, hamagara ubwo bushobozi buboneka mw'izina rya Yesu. Turaye ikaze ariko badukurikirana bari hano mu gihugu cacu, abari mu Rwanda, mu bihugu duhana imbibe, ariko no mu bihugu vya kure. Kuri mikro ni Olivier nkuko bisanzwe, kuri kamera ni Ahmed nkuko bisanzwe, kandi tugomba rero kuganira n'umushitsi. Twagomba abanza twidondora imbere ko tuganira. Ku mazina basanzwe banyitwa Kare, ndivukira Intara ya Gitega. Murumva ko twashitse mu gihugu hagati, mbega ni kuri capital politique. Yego cyane. Capital politique no musi niyo twashitse, tukaba tugiye tuganire n'uwo musore. Tumaze iminsi turiko turaganira n'abatari bake ku buzima bufatiye ku migwi mito mu mashuri bitwa amagroupe biblique, abakurikiranye ikiganiro ca mbere muravyibuka. None twagomba tuganire n'uwo musore muri iyo ntumbero nyene, ariko imbere ko tuja muri vyinshi twagomba kubaza uwo musore imbere yacu. Intahe arakijijwe cane? Yego cyane ndakijijwe. Wotubwira muri make ingene wahanye na Kristo? Bon, ni nahe ndende mugabo ndashobora kuvuga amajambo make ko mwabisavye. Nakijijwe muri 2017 mu 2017. Nkizwa ndumwana w'umunyeshuri yiga mu ishuri ry'umunani. Ego niho nakiriye umwami nk'umukiza mu buzima bwanje. Imana ishimwe. Muravyumva ko tuganire n'umusore akiri muto mugabo kandi yahuye na Kristo. Nagomba kubaza naho tutugira isengero usengeramwo, mbega aho usengera urafise ibikorwa canke nturavyinjiramwo, bimeze gute? Ego nsanzwe ndi umuririmbyi en même temps n'umubatteur. Ariko badukurikirana muravyumva ko twatuye umuririmbyi. Rero nibaza ko utava ngaha udakoze mu gahogo, reka tusabe mu kanya gatoyi ushe mu gahogo gatoyi. Ego. Shimana mutima wanje we, shimimana kuwakubatuye, shimimana nuwera udahemuka. Nari kure na byiringiro namba narifise amasezerano y'ibizaza, nari kure y'Imana. Mwihangane tugarukirize ngaho. Twibaza ko aza kudushaka kandi ngira ngo umukurangiza, nuko turagushimiye cyane. Murakoze. Hanyuma twagomba rero tubandanye ikiganiro cacu nyezina. Twavuze mu ntango ko turiko tugomba kuganira ku vyerekeye ubuzima bw'imigwi mitoyi bita amagroupe biblique. Mbega ico kintu bita groupe biblique urakizi gagandi? Yego ndakizi cyane. Tusangiza muri make groupe biblique kw'ishure wigako yari ihari, ndiko mvuga imyaka umaze uri muri secondaire. Mbega ibintu vy'amagroupe biblique waravyinjiyemwo kuva ukija muri secondaire canke ntiwigeze ubijamwo, bimeze gute? Iyo groupe biblique yaranyigishije kuko ndi no mu bantu bafunze biblique kuri aho basanzwe bitwa ubu kuri Musinzira 2. Ndi mu fondateur nitwa Kondu arije nafonze iyo groupe. Ndabikunda cyane iyo muvuze ku bintu bya biblique, ndabikunda ko byafashije ubuzima bwanje. Nibyo nababwiye ko nari umwana nakijijwe ndi muto, ariko cyane muri uwo mwaka w'umunani muri 2017 niho Imana yashoboye kumufasha ndafonda iyo groupe biblique yo kuri Musinzira 2. Ego nico gituma novuga ko ibintu bya biblique byanyigishije kandi ndabizi ko naho atari byinshi cyane, ariko ndafite ico byigisha ubuzima bwanje. Nuko urumva ko twatumiye umutumire we cyane cyane ko uri mu batanguje iyo groupe biblique yo kuri iryo shuri rya Musinzira 2 uri kuravuga. Mbega nagomba kubaza amashuri yawe yaheje kuri iyo Musinzira 2 nyene kuravuga canke wahavuye wiga handi, bimeze gute? Oya, niga mu mwaka w'icenda narakoze concours national, niho narose uruhusha rwo kubandanya ku yandi mashuri kuko aho nari niga na secondaire yari ihari. Twararose uruhusha rwo kubandanya ku yandi mashuri, ndagenda cyane nunguruza kuri lycée Selig Nyabiharage. Mbega ahunguruje naho nyene hariho groupe biblique canke ho ntayaririho? Ego cyane nayisanzeho, nashikiye mu mirimo. Ego
nuko urumva ko twatumbereyeho rero twagomba utuganirize muri make ubuzima bwa groupe biblique. Urumva ko yaba iryo shuri rya mbere wize ko yariho no kujya kabiri wagiye ko yariho, twagomba kukubaza kandi umusore akijijwe ari mu windwi, atubwiye ko akijijwe mu windwi, kijijwe uri mu windwi, urumva ko ari mutoyi cyane ugomba kujamo umunani, hanyuma urinjiye muri groupe biblique ya mbere yaho watanguye. Mbega iyo groupe biblique wayitanguye kubera iki? No yari yabigutumye vyakuje nko mu mutima, wayitanguye ushaka gushika kuki? Mbega ico wagomba gushika ko iyo myaka wahamaze aho kuri Musinzira de wavuyeho waragishitseko? Murakoze cyane, ni ikibazo cyiza cyane. En fait iyo groupe biblique ntiyari ihari, ariko mu mwaka w'umunani nkaho nakirijwe impemu yera yarandongoye kugira groupe biblique kuko twariyumvira n'abandi bana twigana, turabona yuko hari ikindi kintu dukwiye kugira kuko kuri iryo shuri nta groupe biblique yari ihari. Turafashanya tuja hamwe, ariko icyo cyiyumviro nije nakizanye, ndashima Imana kandi ko yampaye kukibandanya. Nibyo abo twari kumwe baracika intege kuko urumva uzanye ikintu ca mbere ku ishure ari publique, mu bandi bana mu rugero twari turiko amenga abandi niho bashushe, ariko twe bakumva ibintu vya publique byaragorana cyane. Bamwe baranabivamwo kubera bari abana bagifise amaraso ashushe, kumbure ngo abandi barababona nabi, ariko twarabandanije, turabandanya turagenda kubisaba umuyobozi. Ubwa mbere rabanza kuvyumvira ko cyane atubwira ko azoduha inyishu, ariko ndashima cyane inyuma yaho iminsi ibiri yaje atubwira ati birashoboka cyane. Hama igikorwa kiratangura, twe dufise ishingiro yuko tuzoyishinga abanyeshuri bose tukaza turahahurira dusenga ku yindi minsi, ku munsi wa mbere no ku munsi wa gatatu twese twarakorana inyuma y'ivyigwa tugasenga, ariko byaratugoye ku minsi ya mbere kuko haza bake, twebwe nyine wasanga twitwaza ico cy'imbere ariko tuhari, ariko uko iminsi yagiye iragenda bagiye bariyongera dusanga twageze mu bana 50 60 bigenda birakura. Hanyuma twagomba kubaza mbega ni ibihe bihe bidasanzwe wagiriye muri iyo groupe biblique mwatanguranye nabo bagenzi bawe? Ni ibihe bihe bidasanzwe ubu no munsi umuntu akubajije ushobora kuvuga uti ibi bihe ndavyibuka? Ikintu ca mbere byanyigishije mu buzima bwanje sinari bwabe umuntu ashobora kurongora abandi, kuko tuzi ko no mu buzima busanzwe bifite ibyo cigisha. Byaranyigishije kurongora abandi, nari muto ariko hariyo bari bakuze kuri jewe, bararindira nkafata ingingo. Rero ndagenda ndabona yuko by'ukuri ingingo zikura je nkwiye kuzifata nk'umufondateur iyo groupe. Ico ni ikintu ca mbere nuko byanyigishije. Ikindi kintu ca kabiri, barakizwa, abajene barakizwa, bikanyigisha cyane nkabona yuko by'ukuri hari ikintu Imana yademeye ku isi gukora kandi kiho kiraranguka. Ndavyibuka barakizwa cyane, nkahamagara pasteur bakadufasha kubatuza ego bakatura abandi baje, ni kuvuga harabaye ihinduka kuri Musinzira de igihe ivyo vyari bihari. Ego Imana ishimwe. Hanyuma nagomba kubaza kandi, urumva ko uvuze uti jewe nari muto mugabo ivyo vyo kuba muri groupe biblique vyarashize muri jewe umutima w'uburongozi. Ego cyane, narashize muri jewe umutima w'uburongozi, nsanga ndiko ndiga kurongora abandi nkiri mutoyi. Ico ni ciza kandi kirahambaye. Hanyuma nagomba kubaza mu bijanye n'ubuzima bwo kw'ishure, mbega abo mwatanguranye mu bijanye no mw'ishure barabishobora canke barayoberwa bishinga gusenga gusa? Havuye urumva ko wewe amashuri yagiye no kuyarangiza mbere, havuye nabo bamwe bayarangiza, vyagenze gute mu bijanye no mw'ishure? Byarashoboka ko ivyo bikorwa kukumva ko ishuri baziko mwari mwagiye kwiga, vyarashoboka ko mufatanya ivyo gusenga n'ivyo kwiga? Ego byarashoboka cyane kuko twe twakorana inyuma y'ivyigwa kandi tugakorana ku munsi wa mbere no ku munsi wa kabiri, kuko twavuga ati ku munsi wa mbere niho abana baba bagiye muri weekend baza bize, kame uwo munsi wa mbere niho shobora kubabaza gukora. Ku munsi wa gatatu no twavuga ati ku munsi wa gatatu twakorana amasaha nk'ayo twakoranye kwa mbere kuko twabarekura kare baje kwiga. Nibaza yuko ataco byononye ku kwiga kwacu kuko byadutera kugira effort, tukaza turanahura twigishanye kuko twaciye tugiranira n'umutima w'urukundo, abari muri publique turakundana. Ego hanyuma mbega ibijanye n'ubucuti
bwanyu n'abandi bantu kumbure batizera Yesu canke batari no muri ivyo vy'amagroupe biblique ubu bucuti bwanyu imigenderanire yari imeze gute yari myiza yari imeze gute anavuga ku ishure kuko hari ikindi gicapo twe tuzanye ku ishure batari batumenyereye ko kuko bwandika rero bamenyereye nk'umwana adakijijwe nabo bandi twe turi kumwe ariko umaze gukizwa barabona ko comportement yahindutse nivyo ntibabitahura kuko twe tubitahura ariko inyifato yarahindutse nabone barahinduka ntibadutahura ivyo turimo ariko inyuma yaho baraje baradufasha niba navuze yuko bagiye baranakizwa ba muri bo nubwo batashitse ngo bakizwe bose ariko benshi muri bo barakijijwe nuko hanyuma mbega gandi wo tubwira ni bihe bintu ushobora kuba wibuka uvuga uti jewe ngerageje kuraba inyifato z'aba jeune muri groupe biblique zari zitandukanye n'iz'abandi inyifato z'aba jeune badasenga zari zitandukanye n'iza twebwe turi mu ma groupe biblique twinjiye muri ubwo buzima bwo gusenga ni bihe bintu ushobora kuvuga uti ibi vy'ukuri vyaradutandukanye umujene muri groupe biblique muravyo warabona ko hawushanye n'abandi icambere kuko twari kw'ishure muri poste twarafata akanya tukaja hamwe igihe abandi bariko barakina bagiye kugura ibitumbura twe twarafata akanya gato tukavuga ati tuje gusenga meme muri poste tugasenga tukaba hamwe igihe abandi batubonye bavuga ati baje niba bande muri public ngaze kwicara ikintu cyambere cyatandukanye n'abandi ica kabiri inyifato mu ishuri uko twifata derangement barabonye ko abana bahindutse kuko twe dufise umwigisha yaraza muri twebwe akatubwira ati inyifato ya mbere ibereye ku munyeshuri yakijijwe ntagorana mu ishure ntiyiba ivyo rero byaranadufasha tukaza turavyikuramwo biratinda birahera ego nuko urakoze numva ico kidasanzwe mbega vyarashikaho umujene muri mwebwe usanga mu ishure ariko aragira inyifato zitarizo byagenda gute iyo hageze ko umuntu nk'uwo mumuhanura mwaramwegera nk'abarongozi groupe biblique yose yaramutumako byagenda gute nta na rimwe ryashitse ngo umuntu kanakagira ingeso zitari nziza hanyuma zitukwe aho muri groupe biblique yego cyane byarakunda kuba cyane ugasanga harimo bafasha ariko ariyo bikacitwa groupe biblique yose ati babandi yego groupe biblique babandi basenga babonye ivyo bagira aje novuga ko icyo kintu cya mbere cyakunda kuduha igicapo kibi ariko kuri ico kintu cyo guhanura ntitwagenda twese groupe biblique yari ifise abakomite bari babizi guhanura hari abari bajejwe guhanura bajejwe kujya nyene gusanga biba bitunganije nico gituma twaciye tuvuga ati mu bintu byo guhanura tugeze gushiramo abantu badusumba bamaze kubona byinshi kuri twebwe nitwashiramwo abana twashiramwo abakuzi kandi turashima cyane kuko baratugiriye ikimazi kinini kuko hari n'igihe twafata ingingo ugasanga tuzifashe nk'abana ariko bakatwereka ko dukwiye kubikora ego nuko murakoze cyane hanyuma gandi yaravuye kuri iryo shure arunguruje baramoriyanse nkuko yabivuze agiye kuri ishuri rya kabiri mbega ntaho wasanze groupe biblique wasanze ikora nk'iya mbere ntivyakugoye kuyijamwo vyagenze gute tubwire urwo rugendo iyo groupe biblique nagiyemo kuri seri yo nasanze iri fa kurusha iwacu kuko twebwe twari rumva wari umwaka umwe Yako turakora umwaka umwe kuko nakijije ndi mu 9 mu gice cya gatatu niho twagiye gufondera public cyatuja mu wa gatatu mu 9 umwaka urahera umwaka w'9 niho rero twagenda kongoruza tugenda kuri seri nasanze ari ikomeye iri fo kuko yari ifise abana benshi babitahura kurusha twebwe uko twabitahura amashikiramwo kuko umushefu wa public twari n'abagenzi amabishiramwo nanje mbumwe muri iyo public niko vyagiye biragira nandi ndaronka igikorwa nkora muri public ego cyane nuko urakoze numva bimeze neza hanyuma urashitse naho ushikiye mu bikorwa urumva ko warayirongoye ari umugenzi wawe mbega imigenderanire yanyu n'abarongozi n'abayobozi b'ishuri iyo yari imeze gute yari imeze neza yego cyane nasanze ari imeze neza cyane kuko yari Cedric umushefu kuko ryari ishure rya Anglikani nyene Cedric nibaza ko ico kintu ca public cyari ikintu bakarako cyane kuko bavuga ko kinirura abana bakafashanya bakaja hamwe bakagiranira umutima w'urukundo na cyane nk'ishure rya lycée Cedric riva kuri Anglikani ryari rifise ico kintu bajashuri gishengero ego ikakomera cyane kurusha nuko hanyuma turiko turegera mu gusozera kino kiganiro
ariko kandi mu gusozera nk'uko duhora tubaza abandi hari abandi bajene batari bake ku mashuri usanga batari mu groupe biblique kandi bitwa ko basenga bakirijwe nagomba we nk'umujene urumva wabaye mu bihe nk'ivyo kandi uvuga ko vyakugira akamaro n'akahe kamo ushobora gutera abajene nk'abo kw'ishuri bataza mu groupe biblique. Akama notera abandi banyeshuri batagenda mu groupe biblique cyambere nababwira ko barahomba kuko mu groupe biblique tuhigira byinshi apa y'ivyigwa tuba twize biranadufasha kuruhuka mu mutwe. Ndavyibuka cyane hari abana baza bafise ingorane y'amakaye muri publique tukiyungunganya tukabikora. Ico cari ikintu cambere cadufasha kugiranira umutima w'urukundo. Ikindi cyane dukunda kwihendako tuvuga ngo turabajene ngo ibintu byo gukizwa n'iki ngo ni ivy'abatama ariko si ivy'abatama habe na gatoya. Nitwe twari dukwiye gukorera Imana no bahamagarira kuja muri uwo murimo ko buri kose kuko nanje nakijijwe ndi muto no bahamagarira rero gukora uwo murimo bakabona abafondateur aho batari amashuri batararonka muri public bakabikora ni byiza cyane. Abajene muri ko muratwumviriza muravyumva hari igihe abajene bibaza ati ibintu byo gusenga ibintu byo gukizwa ni ivy'abantu b'ababono ni ivy'abantu b'abatama mugabo kandi murumva ko abajene bakiri bato b'imyaka mito vyakunda ko biga kandi bari no mu buzima bwo gusenga cyane kandi bakiga bakamenya akararo nigandika rero murumva ko yaraye amashuri hanyuma twagomba gandi udufashe kandi no gutera kamo abavyeyi. Hariho abavyeyi nabo bibaza yuko abana babo barungitse muri ivyo bintu byo gusenga navyo nyene baca basamara ntibiyige mbega nakaye kamo batera. Abavyeyi bafise iyo ntuze iyo ngeso bibaza yuko sinziza ku bana. Icambere biratuma abana bakunda ishure biratuma abana bamenyana n'abandi kuko byari byoroshe cyane biroroshe cyane kuza kubwira uwo mwirwanye ati no munsi ndafise ico nza gukora uraza kumfasha iduharuro uraza kumfasha agafaransa kuko twari kumwe dufise uwo mutima w'urukundo. Rero abavyeyi kenshi cyakunda kuba gutaha bwije ugasanga batakataje bagashika muhira kenzo baciye mu groupe biblique bakanabashwanira ariko cyane n'umurimo ariko cyane ndanatumira andi ba groupe biblique abayarongoye kuraba amasaha bigatuma batazana umushwana hagati y'abavyeyi n'abana. Ego urakoze cyane kuri izo mpanuro urangirije ko twumva mu kurangiza twotera akamo abanyeshuri bandi bakiri mu marise mu mashuri yataha ubuheruka twaganiriye n'umuntu yabaye muri groupe biblique mugabo ari muri interna mbega gandi wewe ari muri interna wari mu externe byari bimeze gute? Oya nta interna nari. Murumva ko abadukurikiranye n'abaravyigano cambere murumva ko n'abana canke abanyeshuri baba externe bikunda ko baba muri iyo migwi y'amagroupe biblique kandi ikabafasha. Rero twagomba turangirize kuri ako kamo dutera kamo abakiri ku ishuri kugira ngo bagire ingeso nziza sivyo baganje. Yego cyane. Yego bagire ingeso nziza ku ishuri aho biga birinda amatricherie birinda amadérangement ma classe kugira ngo n'abatari mu bikorwa nk'ivyo n'abatarakizwa babone ko bikunda ko abajene bakizwa kandi bagahinduka. Yego cyane. Twibaza ko ivyo byofasha. Hanyuma ikindi arona kamo wateye abarongoye amagroupe biblique kugira ngo iyo basigara mu bikorwa iyo bakora ibikorwa nabo tini baraba amasaha kugira ngo nk'abajene bataha urumva bavuze nk'uvugira aba externe atubwira nk'abajene bataha ntibataha amasaha yatevye kumbure umuvyeyi yakurungise mu gatondo akabona utashe ku mugoroba canke amasaha yitereye hari igihe usanga abavyeyi batavyakiriye neza ati nabo nyene bisubireko ariko kandi uratangije unatera n'akamo abavyeyi uti abavyeyi nabo nyene barabe neza kugira ngo abana ntibabere intambamyi ntibabere intambamyi bareke baje muri groupe biblique kugira ngo babandanye bahinduka bige mu ishuri babitore ariko kandi banakurikira Imana kandi bayikorere. No kwigana cacu rero kirangire hano sinzi ko hari akajambo kanyuma woshikiriza imbere yuko kurangiza sinzi ko hari akaririmbo sinzi ko hari akajambo uko vyumva mugabo kugira cyo turangiza ikiganiro. Nk'akajambo nashikiriza nibaze ko publique ni nziza kuri twese ni nziza kugwaruka ni nziza ku bakuze nkuko babivuze tunarangiza ni igikorwa c'Imana kandi twiteze ko tuzogihembeko uko gikora nkuko tubikora tari mu publique gusa ariko byose tuzobihembeko ariko icyo publique nk'umunyeshure tuyigikenewe ku buzima bwacu. Murakoze cyane.
turagushimiye Gandi, turashimiye n'abariko baradukurikirana. Twizera tudakikiranye ko ibiganiro biriko birabafasha abajene mukiri mu mashure, mwijukire iyo migwi vy'ukuri, mukizwe muhinduke, ariko kandi mube n'akarorero ku bandi. Abavyeyi morohereza abajene kugira ngo bakure mu ishure babitora, ariko kandi bubaha n'Imana. Nuko turabasezeye, mugire umusi mwiza canke umuhingamo mwiza. Murakoze.